bitazoronka ukiri hagati canke hasi, bisaba kuduga hejuru ku gatwe au sommet de la montagne. Uzuba widodoma ngo kweli higamana jewe, duga, zamuka, udasiba, bitevye komeza, nukwizera kugire gute, gushikamye. Ndabwire nta yindi nzira, ntibababeshe. Buriya muhungu afise chance, nta chance. Iyo chance nawe urayifise muri Yesu. Amen. Uzoronka ivyo afise, muzoronka ivyo wawe. Kandi ivyo wawe bizori vyiza kuko byaremewe wewe. Ku musozi w'Imana niho vyose bironkeka. Haleluya. Shalom, shalom. Nenda wakumbuye. Biraryoshe kubona abana b'Imana banezerewe. Kandi mwambe munezerewe iminsi sauf inde kwidodomba. Imana ishimwe. Ugusenga abayizi muririmbe kurafashe ibihe kushikana kuri data akankiza mu bingoye aho nashaka cyane kandi Satani yanteye akasu. Haleluya. Musurama konyene kandi Satani ibiheta gabo shi ugu. Haleluya. Tugeze ngaho biraryoshe, ariko Satani akora ateri umugo wanje. Akora ntera mu buryo bwose, ariko ndabuvuga arabesha. Ubutumwa buravuga. Imana ishimwe. Data uri mu ijuru, turaje imbere yawe, ndaciye bugufi kugira mbi igikoresho, ndashaka muhemu yera abari wewe unkoresha. Ndasengeye umuntu wese ari ngaha, na jewe ndimwo, ijambo ryawe wateguye uno munsi ribe ijambo riduhindura, ribe ijambo ari nyundo imena urutare. Ikintu cyose gishaka kuziba ijambo ryawe kive ngaha gisenyutse. Ndafashe autorite ku mpwemu mbi zose ziri ngaha zo gusamara, zo kurangara, ndazitegetse zihunge. Ukingura ijuru, mpwemu yera ufate control mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndakunze kaya kantu yogasubiza ko kandi Satani agashireko kandi Satani yagize gute? Yanteye kangahe? Yanteye akansuka. Gusuka murabizi? Abanyarwanda ntibazi gusuka. Apanagira amameshi. Namayeri akoresha kugira ugwe mu mutego. Akansuka uburyo bwose. Apana bumwe bwose. Ukuturinga twese umwansi ariwe Satani aratuzi. Nawe arakuzi. Haleluya. Satani ashobora kuba hose, ntari omnipresent, ariko afise aba aja hose. Abari hanze, Yesu ashimwe. Mperuka ngaha kera we, basi kaje hanze. Hakenewe iki none? Kwagura? Birikora. Ariko Imana ikoresha abantu, sivyo? Ubuntu bw'Imana umuntu abuzibira. Urashaka kuzira amazi mbwa bararondera inzira yo nyene. Imana ishimwe. Haleluya. Ibiheta ngabo kenshi ugusenga kugira gute? Mwana majambo ugusenga no gufasha kugira imitego ntuyigwemo. Umurongo dusoma no munsi wa mbere, Petero wa mbere cyica 5, umurongo w'8, abanza soma umurongo 8 pio, umurongo 8 shaka kuri 9. 1 Pierre 5
verset 8 à 9 nsoma ngo munani. Mwirinde ibiboreza, Mwirinde ibiboreza, mwame mugavye aha, umurezi wanyu, aha, ariwe wa mugwanizi, aha, agenda nk'intambwe yivuga, aha, arondera uwo arotsa. mwirinde iki? Vodka, Amstel, sinzoga gusa, ikintu cyose gituma utaba lucide. Amen. Ahari bihagaze gusa ku nzoga, mwirinde ikintu cyose gitwara attention yiwawe. Sivyo? Ikintu cyose gishobora gusamaza, kukurangaza, kikubuza kuguma ku ntumbero, ngo mwame mugavye. Vuga uti mwame mugavye. Kenshi nakunda kubwira abantu ngo bwira mugenzi wawe, ko ntabwira wibwire wewe, siko? Dawudi arabwira ngo umutima wanje, nawe nibwira uti name ngavye. Ko mutashaka kubivuga. Mbiriza hari kibazo kimwe na mpemu yera yambwiye ati gena wigisha abantu banje barasinziriye nibasenga. Bavuga no barasenga misi yose ba 6h du matin barasenga. Baragira imisi 21 jours bisonzesha abantu barasenga ariko ngo ku giti cyabo benshi nibasenga. Hari basenga ariko abatagisenga. Mwana majambo basinziriye mu buryo bw'impemu. Igihe rero navyumva nameze nk'ubadekoje gato. None tubaza imyaka irenga ingahe 10 n'ingahe twigisha gusenga. None bigena gute abantu baba bagisenga? Muraza ko igituma abantu batagisenga. Kandi abantu badasenga kuvuga mwese murasenga ariko gusenga imisi yose. Atesori kabambere 5:17 musenge udasiba. Sivyo? Anovuga ni inde yasenze no munsi hari abatasenze bari ngaha. Kandi sibake ni benshi. Kandi sidabwiye baduze ukuboko. Kuko nano babwira ntiboduza. Ariko barahari batasenze bavyutse baza kuri eglise wazi kwaje gusenga. Hariho amasengesho kuri eglise. Ni meza arafasha muri rusangi ishengero. Ariko ari amasengesho yawe ku giti cyawe ayo niyo yubaka umuntu. Gusumba yo ngaha dimanche sivyo? Ayiwawe n'Imana, Imana yashaka imigenderanire yawe nayo. Haleluya. Nabubatse ni byiza ko urondera umwanya wawe nayo. Nijyo gusanga n'umugabo wawe ni byiza, gusanga n'umugore wawe ni byiza, ariko urondera umwanya wo kwiherera. Musi rubanza zo uri wenyene. Umugabo wawe ntazoza avuga ngo ni madamu ni jewe. Icyo tuziwe. Imana ishimwe. Ngo mwame mugavye. Ngo umurezi wanyu ari we ninde umurezi wanyu? Mu Gifaransa bavuze gute? Votre adversaire, le diable rôde. Agoma zunguruka. Amen. Agenda nk'intambwe abavuga ngo iri arahoda. Arazunguruka yivuga. Mu Gifaransa bavuze gute? Bavuze gute mu Gifaransa? Ngo rugissant. Alléluia. Indazigene irigisa. Igira gute? Mukiro nshiza gute? Ni kwivuga. Kutonoma. Ni ndavuga kutonoma nga Jules. Ndaguye micro twumve. Bene majambo Satani akarondera wagira gute? Kurotsa niki? Mu Gifaransa bavuze gute? Dévorer. Amira. Rero abakristo benshi niyo nshaka kugigisha munsi. Benshi baramizwe. Haraba awe yasemuye, fote none yasemuye gute kandi nkiriho, uriho utariho. Urashaka kuba mu buryo mubiri, mu buryo bw'impwemu warapfuye. Abantu badasenga barapfa. N'umusnama amena haba. Hariho gupfa kwiza no gupfa kubi. Gupfa kwiza nukurekura kamere yawe, ugapfa kuri kamere ukemera ubugombe bw'Imana. Ubwo no gupfa kwiza. Ara gupfa buryo bw'impemu nigiye waye déconnecté. Gucomoka. Niko rivuga ibujumbura sivyo? Bishobora kuri radio Vizigiro abatanze kubona cuisinier. Cuisinier ni kintu bateka ko ivyo kurya siko bashaka kwisafuriya. Ari ugira ivyo kurya bishe hasaba iki? Gucomeka bacometse acyaba iki? Acyaba umuriro. Plaque murayibona yo gushaka ko isafuriya iratukura. Maze ko nitukura washaka ikiganza. Hari sazi yoza ko nishaka kwegera kubera iki itarashikira hariho umuriro. Haleluya.
umuriro w'Imana. Haleluya, umuriro w'Imana. Iyo umuriro w'Imana watse, haleluya, amadayimoni aguma akikuza azunguruka arondera uburyo bwose kugira acomore. Ayaya, iyo acomoye kwiziniye n'ikizimu ubwo nyene plaki iguma itukura. Amen. Kandi washira kurasha, ariko biha umwanya, biha amasaha makeya, minota mikeya. Uko umwanya ugenda ibara rigenda rihinduka ya plaki, sivyo? Abakristo benshi barahora basenga, bari ngaha, bari kuri internet, ariko hageze igihe baracomoka. Satana batamutego aracomora. Kwera iki? Ntibabaye maso. Kuko utabaye maso agira iki? Ko mutavuga. Utabaye maso umwanzi agira iki? Akurotsa. Kandi yamaze kurotsa rero mu buryo bw'impwemu birakurikirana mu buryo bugaragara. Hari byinshi bihagarara kuko wamaze kurotswa. Imana ishimwe. Murongo w'icenda, biyo dusomera murongo w'icenda. Mumugwanye mufise ukwizera gushikamye. Aha. Muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu. Aha. Ishitswa kuri bene data bari mwisi. Mumugwanye mufise iki? Ukwizera, apana kwizera. Hari ukwizera kwinshi, hari sorte y'ukwizera. Hari ukwizera kunyeganyega. N'ukwizera gushikamye. Ugushikamye kubona gute? Nukuvuga yuko uraca mu bihe bigoye. Ibihe bituma wowe bivamwo. Tuza kubona ibintu bibiri Satani akoresha kugira kubuze kuba maso. Ivyo bintu wamara kubishobora ukazobinesha, uzoshobora gusenga. Ikintu mwe mu Imana nyigishije, ndiko ndamubwira none bigena gute? Twari tugisha gusenga, abantu bagasenga ukivyigisha, hanyuma bakabivamwo. Tuzi ko ari ibibazo, si ko ari ibibazo gusa. Ibibazo ni kimwe mu byo Satani azana. Ariko Satani afise amayeri yo gucomora. Haleluya, akudekonekte kuri mpwemu yera, agubuze gusenga kwera tabaye maso. Uwa maso aba maso imisi yose. Haleluya. Rero tuza kubona ko amayeri menshi, kuko iyo ufise kwizera kunyeganyega ni hahandi yaba ikibazo gacubivamo. Hari abantu basenga iyo bimeze neza basenga atakibazo na kimwe, ariko apfuye kuba ikibazo gusa ntibasenga. Abantu basenga kangahe? No kubisenga no kubivamo arabivamo. Kwera ibibazo ntushobora kubihunga. Umuntu adashaka ibibazo nasabe agere mu ijuru. Kuko ngaha ku isi uriho hari ibibazo kwera iki? Jambo ry'Imana bavuga ngo isi yose iri munsi yande? Aha, iri munsi yo mwa mubi ari Satani. Nuvuga yuko Satani akazi kiyo toza kubona. Turasoma Abakorino wa kabiri cya kabiri murongo w'10. Ifite mirongo myinshi ngatugerageza kusunyarutse. 2 Corinthiens 2 verset 10. Ariko uwo muri buharire wese, nanje ndamuharira. Wanagisha kuri 11. Kuko nanje ico mpariye, namba hari ico mparira, ngihariye ku bwanyu mu nyonga za Kristo. Kugira ngo Satani ntaronke ico abatsindisha, kuko tutayobewe imigabo yiwe. Akaje bagasubiremo. Kugira ngo Satani ntaronke ico abatsindisha, kuko tutayobewe imigabo yiwe. Kugira ngo Satani gasubiremo ntibakumvise neza. Kugira ngo Satani ntaronke ico abatsindisha, kuko tutayobewe imigabo yiwe. Kugira ngo Satani ntaronke ico dutsindisha. Ayaya. Kugira Satani ntaronke ahaca. Haleluya. Ngo ntaronke ico dutsindisha, ngo kuko umiriza kanyuma, kuko tutayobewe iki? Unaja ngo kuko tayobewe amayeri, ama strategy. Kwekana Imana bagwa mu mitego kubera bayobewe imigabo yiwe. Haleluya. No musi rero nje kwabwira imigabo yiwe. Ndashaka kuyimenya. Kuko doyimenya uzogwa mutego, ariko wewe nyine ubirekuye. Ariko niba ntavyo namenye. Imana ishimwe. Paulo akabwira abantu ngo nituyobewe yishiramwo.
ntituyobewe imigabo yiwe, kuko ikintu cya mbere akeneye kukubuza kuba maso. Tuzakwangana kubuza kuba maso, ariko kimwe mu migabo yiwe ya mbere afise tuyisome muri Yohana 10:10. Jean 10:10. Haleluya. Amajambo nta verse nimwe bishasha ngenda baha, ariko harimo guhishurwa gushasha. Igisuma ikizanwa n'ikindi. Igisuma kizanwa n'ikindi atari ukwiba, ukwica no gutikiza. Ibintu bingahe bitatu. Ico gisuma kavuga ninde? Satani, sivyo? Aza kwiba, kwica no gutikiza. Nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo. Ziki intama, ninda n'intama ngaha ngo zironke iki? Ubugingo. Haleluya. Ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Rero bihagaze ico Yesu yaje gukora ko turonke ubugingo busagutse turabizi. Amen. Satani ashaka bwa mbere umenye mission yiwe ku buzima bwawe. Afise mission ibintu bingahe? Bwa mbere bitatu. Icya mbere kukwiba, cya kabiri kukwica, cya gatatu kugutikiza, kugusangangura, kugudetruiza. Rero abantu bashaka kuvuga ngo jewe ntaranshobora ko ndacari yose ndapfa, ariko nakwica physiquement, ashaka atakwica physiquement, ariko yarakwisha mu buryo bw'impwemu. Rega mbwira umuntu wese ko yanyumviriza atabuze ngo amasengesho ufise warapfuye. Nashaka ne jambo rigufashe kuzuka. Imana ishimwe. Kuko nta kuntu ushoboza bw'Imana buzogaragara mu buzima bwawe atabuze ngo amasengesho ufise. Uzomenya umuntu ari muzima avyuka agasenga. Se unavuga amasengesho yo kwikurayo cyangwa gufungura, imbere gufungura ugasenga, sivyo? Imbere yo gukora examen ugasenga, sai ariko navuga. Riko navuga amasengesho yo gutanga ikiguzi. Imana ishimwe. Ari n'amasengesho ndabona kwabwira. Benshi babwira ati ni vyiza, nta kamaro kumara umwanya munini ya vuga bikeya, Imana yazo umutima wawe. Nivyo urashaka guhera ngaho, buga nzogume ngaho. Uzokure. Imana ishimwe. Nta muntu numwe ashikira ibintu bikomeye mu buzima atabuze ko amasengesho afise. Azo afise izindi nkomezi atari z'Imana. Sivyo? Kuko ikintu cyose gicyubahira Imana hariho opposition, hari impwemu zimubuza gushika gaho. Rero kugira ushaka kurenganiza mpwemu ukeneye izindi nkomezi za nyene igikorwa. Ushaka kuri umuririmbyi, ushaka gutera imbere abantu baheza gigo bahinduke udasenga. Apana gusenga mu gitondo rimwe na rimwe, sivyo? Iyo uvyumvisemo yapana gusenga ngo nuko ngo nasenze imbere yo kuririmba, oya sivyo. Hari ikiguzi, hariho ikiguzi, hariho ikimazi. Mu Kinyarwanda ni iki? Igitambo. Uno munsi yageze inyigisho z'ubuntu zabwiye ati nta kimazi gikenewe. Kubera iki? Yesu yarabirangije, yatanze muri we ikimazi. Uno munsi babwira ngo utange ikimazi ni binyoma, sivyo? Niyo bikubwira ngo nta kimazi utanga, mutware mu Baroma 12:1. Jambo ry'Imana bavuga ngo dutange imibiri yacu, pana umubiri wa Yesu wawe. Haleluya. Utange umubiri wawe nk'ikimazi. Umubiriza arabatanga imibiri imazi ipfuye. Agira mu Imana bavuga ngo ikimazi kizima. Ni gutsobera ko ikimazi kizima. Kenshi ubibona iyo cyo kimazi uyu mubiri uko uratanga udashaka. Haleluya. Iyo umubiri udashaka, umviriza utwaye impene cyangwa ihene kuri abattoir bigenda gute? Intama genda gute? N'umutwe wose irajana. Ariko impene cyangwa ihene genda gute? Kubera iki? Ni nzima. Fata impene yapfuye bitwaye kuri abattoir, nta na bruit wumva, sivyo? Rero iyo kurasenga uzize gusenga ukumva ushaka gusenga ni sinye kuri muzima. Ni kimazi kizima. Imana ishimwe. Gusenga ibisi yose biraryoshe, ariko gusenga udasiba biragoye. Ntivyoroshe. Birashoboka iminsi ya mbere, ariko hazoba imitego y'umwansi ikubuza kubandanya. Imana ishimwe.
rero bisaba kumenya icyo ashaka. Ashaka yuko bwa mbere arashaka kuba ikintu kimwe mu byo nagira mvuge byose byinshi vuga mumaze kuvyumva, ariko cengira mvuge gishasha mutari bwumve nuko Satani ntarondera kubuza gusenga, akubuza kugaba. Ndabisubiramwo aho umwanya mwanze mu vyumvire. Hariho gusenga kuba maso no gusenga. Satani akubuza gusenga, akubuza kuba maso. Kuko iyo utabaye maso utegereza kudasenga. Urashaka gusenga mugabo uzogera mu nzira essence ihere. Kuko amasengesho ni gitoro. Amasengesho ni essence yo mwijuru. Ni essence spirituelle. Ishoboza gukomeza. Nahandi uzoronkera inkomezi atari masengesho. Cyo gituma ijambo ry'Imana bivuga ngo vyose, haleluya. No, Abraham yavuze ngo ku musozi w'Imana niho. Apana bimwe bimwe, vyose. Ivyo ukeneye mu mpwemu, ivyo ukeneye bifatika, uzobironkera hehe? Ku musozi w'Imana. Apana wari wose. Amen. Ukeneye inkomezi, duga umusozi. Umusozi arawuduga. Nta helicopter zo gutwara ku musozi. Sivyo? Sinagenda muri Sinai, muri Egiputa, ariko abagenda barambwiye ku musozi ni muremure. Uwo musozi barawuduga, benshi abaturisi baragenda bakawuduga bagashika hejuru barushe. Uwo musozi niwo Mose banje kuduga kugira Imana imanuke n'igicu, haleluya. Ariko byasaba ko Mose banza gushika mu Bibiliya avuga ngo kugatwe au sommet de la montagne. Imana ishimwe, hari ibintu utazoronka ukiri hagati canke hasi. Bisaba kuduga hejuru kugatwe au sommet de la montagne. Uzuba widodoma ngo kwereka Imana jewe duga, zamuka, udasiba, bitevye komeza, nukwizera kugira gute gushikamye. Ndabwire nta yindi nzira ntibababeshe. Buriya muhungu afite chance, nta chance. Iyo chance nawe urayifise muri Yesu. Amen. Uzoronka ivyo afise, muzoronka ivyo wawe. Kandi ivyo wawe bizori vyiza kuko byaremewe wewe. Ku musozi w'Imana niho vyose bironkeka. Indirimbo tuzorondera ndoyirondera dusure tugire bayicompose bayirimbe neza. Ya compose na Patrick yo muri Kanguka, siniko muzi. Yarizo ku musozi w'Imana niho vyose bironkeka. Yayi compose na muri 2004 na 2005. Twari ku musozi hari mu Kabondo. Harani twa ku musozi. Twari ko turasenga. Twama dusenga misi yose ndavyuka saa 10 ndi muri Rohero ngaca mu mbwa zitanu. Zikanda zigatonoba. Ntimumbuza kuja ku musozi. Gafata amabuye. Dagenda ku musozi. Abanyakabondo n'abavyura kandi baryamye. Je mvuye hari ya ruguru. Kwera iki namaze gutahura Genèse 22:14. Haleluya. Avuga ati ku musozi w'Imana niho vyose bironkeka. Ushaka iki? Ushaka inkomezi, duga ku musozi. Ushaka ubwenge, duga ku musozi. Ushaka gukira, duga ku musozi. Ushaka kunesha ubusambanyi, duga. Ushaka umugabo, duga. Canke zamuka, abanyarwanda bavuga kuzamuka. Ushaka umwana nta handi biri. Ushaka ko kibanza Imana gushaka ko duga ku musozi. Dusenge nk'abahizi. Haleluya. Ariko kirushaho gusenga iminsi yose bisaba kuba maso. Mana ishimwe. Ndaberekera ibintu bibiri. Numara kubinesha ntazo guhagarika. Navuze ntazo guhagarika. Azogerageza mugabo ati yamaze kumenya yamasiri abiri. Haleluya. Yamenyero secret. Icyambere akubuza kuba maso. Wavyanditse. Amen. Kuko udasenga, ndabereke ko udasenga biragoye kunesha ibigeragezo byo kuba mu cyaha. Hari bya urimo, hari abantu bari muri masturbation, kwisambanya. Kandi bavyanka, kandi barira. Kubera ta nguvu mufise yo kubizinesha kuko mudasenga. Nta yindi nzira, sivyo? Shaka wandikira Imana ngo kuva no musi. Ndaza umusore yarandika agashira kuri miro. Kuvita itariki ninjiye mu cumba ngume ndabibona. Yamarindwi imwe gusa. Yamenye yazisanzemo. Kwereka yari mu ntege nke agasinya na signature yiwe ugasezerana ngo bigeze kugezongera kuje wanzurabe wanzu bitonde ubwira Imana Mana shoboza ndaje imbere yawe shoboza
hari ibigeragezo byinshi ugwamo, si usamanye gusa, kubesha. Hari abantu babesha, cyari ibintu abantu babesha facilement nibidakenewe. Hari igihe ubesha kubura kati kameme yabesha kugira akiza agatwe kiwe canke agira iki. Ukabesha ibintu bidakenewe. Ukabesha kugira bakwemere. Urashaka kwibaza. Ubesha kugira bakwemere. Bavuye ngo hatari ukacubesha. Kubesha byamaze kuja ku rurimi bikaba byoroshe. Kubera iki? Nta buzima ufise, uri disconnected. Waracomoye. Ariko ukwiye kumucometse. Iminsi yose. Yesu yari Imana aza ku isi yigira umuntu atubera karorero. Nta munsi ijya myaka 3 Yesu yamaze, nta munsi numwe kiretse ijya joro gusa bagiye kumubamba. Ariko ahandi hose yazyuka mu gitondo agera ku musozi Elayono ngo nkuko vyama. Yari kamere yiwe yamavyuka aja ku musozi iminsi yose. Akagenda abandi ba Petero bakora gona, ba Matayo bakora rota, bavyutse bakigorora. Yagiye he? Reka tuje kumurondera. Bakaje kumurondera kubera iki? Bari kumwe mu cyumba kimwe, ariko yabasize ngaho. Hari ibanga yari yamaze kumenya. Vuga hari ibanga. Yesu Kristo umwana w'Imana nzima atacaha yakoze, yavyuka mu gitondo. We urinde. Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yaremye vyose, iboneka n'ibitaboneka. Yarazi yuko akeneye inkomezi ziwe hehe? Ku musozi. Umusozi sikuvuga ngo uje ku musozi physique, ariko ahantu ha wenyene. Yesu yarigishije gusenga, sivyo? Yavuze ngo niwasenga ugire gute? Ugere ku college. Ugere mu Uganda Kampala, kwa musozi mountain. Ugende he? Mu cyumba. Icyumba yako ravuga Yesu si impome zine. Ari umujenda cyavuga je cyumba mfise nyamana na grand frère. Si cyumba ko ravuga. Icyumba ko ravuga na hantu hiherereye. Ha wenyene nawe gusa. Haleluya. Ndibuka ni muri Johannesburg, mana abaseribateri twari mu cyumba kinini yaturiba nka abantu 8. Za 10 navyuka ngagena muri corridor. Amangiye muri corridor ngasanga abantu bavuye kunyurubo, ngagena muri toilette gusengerayo. Ambwiye ngo yana gusengera ngo n'amadayimoni. Wari mu mubiri. Haleluya. Uriko urasenga aho uri hose, Imana irakumva. Haleluya. Nawe utosemera. Niyo nize kuvuga je niko nasenga, ndi mu cyuma niko nasenga, uri nyuma mu muryango ushobora kutanyumva. Kandi ko navuga ntunyumve. Kwera muri Johannesburg niyo nigiye kumira ijwi niko nasenga. Kwera ntashobora n'ifise. Ariko n'abantu bose muje jumba kwe bose arapagana. Naje gutaha ngasanga banyugaranye. Kadodora nsomera ngo nta kundi ngo rindira. Kubera iki? Bari mu vyaha. Umunsi umwe ndasohoka mukasa 10 gitondo nja ahantu hanze muri corridor y'icyumba ndiko nasenga mu cyumba turabana. Hariho n'umugabo umushinwa w'imborerwa cyangwa umusinzi. Sizo bagiye umunsi umwe ndiko nasenga, nagiye mu mpwemu ko nasenga. Ambonye yasoza yagiye muri douche muri toilette, asohoka ari gusa. Ndanuva umuntu ashize kiganza hejuru ngo Jesus. Naciye muri byinshi. Ndavuga ni Imana mubabarire ntaziye ko arakora. Haleluya. Gusenga namaze guhishurirwa yuko ubuzima bwanje buzova amasengesho. Ivyo Imana ambwiye ku 1996 renze ko bitahandi bizoca atari amasengesho. Ivyo ariko nawe muno munsi nabyeretse bihaca imyaka 30 25, ariko Imana ambwiye ati nta handi bizoca. Udasenze birapfa. Amasezerano y'Imana udasenze arapfa. Kuyu umwana ari mu nda ashobora kumara amezi 2 ikagira gute? Gakoroka, sivyo? Si ubugome bw'Imana. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Kuko umwana yabaye conçu après amezi 2 avuyeyo. Rero hari inda nyinshi Satana akorora mu buryo bw'impwemu. Hari amasezerano menshi Imana ifise kuri mwebwe akoroka. Imana ishimwe. Akuyikorotse urashobora gusoma kandi. Haleluya. Haleluya. Ariko wamenye igituma yakorotse mu buryo bw'impwemu ntisura gukoroka. Kandi zovuka. Ariko bisaba ukwizera gushikamye. Ndashaka uno mwaka kuri bonane uzovuga uti ubuzima bwawe bwarahindutse.
nuzoba usenga nk'uko usenga uno munsi kuri bonane. Haleluya. Nimba asenga 30 minutes à la fin de l'année uzoba usenga isaha imwe ku munsi.